musitanteri wa komine Mabayi n'umutambukanyi wanyu, nyakubahwa murongoye INSS ngaha mu Cibitoke, mukaba kandi mwarungitswe na buramatari kugira ngo muze kwirabira ibirori ngaha muri komine ya Mabayi. Nyakubahwa musanzwe murongoye indero ku rwego rw'intara, namwe nyene mukaba mwarungitswe na buramatari kugira ngo namwe mwirabire ibirori byo muri komine ya Mabayi. Nyakubahwa musanzwe murongoye igisata cyo gutekaniriza kazoza abenegihugu twagendanye, nyakubahwa musanzwe murongoye ishirahamwe ry'abakoresha muri ngaha kandi binavuze ijambo ryiza twaryumvise, nyakubahwa murongoye Kosibu, banyakubahwa muri mu nzego z'ubutungane, banyakubahwa muri mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi muri ngaha kugira ngo sinihende, banyakubahwa umwe wese kucubahira Imana yamuhaye, bakozi bakoresha, tugira amahoro, tugira amahoro, ubumwe, ibikorwa hamwe n'akazi ngaha mu ntara ya Cibitoke no ngaha Mabayi. Abakozi bakoresha, uko umwaka utashe nk'aya mango nyene igihugu cacu nticigera gihara mu kwifatikanya n'ibindi bihugu byo ku isi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Guhimbaza uyu munsi si ukwiyerekana gusa, ni akaryo keza ko kwibukanya akamaro k'akazi turi hamwe, ingene twokarangura neza ku neza y'umukoresha no ku neza y'umukozi, mbere no ku neza y'abakeneye umwimbu w'ibikorwa byabo. Dushimire rero Imana mushobora byose yadushikanye kuri uyu munsi w'akanyamuneza ntangere, dufise inkomezi n'umwete byo kurangura imirimo yacu. Turifurije kandi abakozi bose, indongozi n'abo zirongoye, baba abakozi b'igihugu canke abikorera ibyabo, tutibagiye n'abakorera mu bindi bihugu kubera amabanga bashinzwe canke ku giti cabo. Bose bitwa abakozi kandi iyo bari hose sinkekeranya ko nabo bariko barawuhimbaza uyu munsi mukuru. Hano iwacu uwo munsi mukuru w'abakozi n'akazi turiko tuwuhimbaza twisunze icivugo ngo mboneza mu bumenyi ni mu bakarore mu bagwiza umwimbu. Murumva ko icivugo gitumbereza cane cane ku mboneza, murumva ko icivugo gitumbereza cane cane ku mboneza, dushaka ko imboneza ija imbere mu migambi y'iterambere rya bose kandi gasabwa kubera akarorero keza muri byose abirongoye. Twama twabivuze n'ubu turabigarukako, igihugu gikura mu by'ubutunzi iyo abenegihugu bose bavuye hasi bagakora bakaronka umwimbu. Ivyo sivyo turinda kwigishwa kuko turabona ko Uburundi bukiri inyuma mu iterambere kubera imyaka myinshi twamaze tujyana aho gukora. None rero uyu munsi ni uwo kwisuzuma, duheze twikebuke, twibyukiranye mu gukora ibikorwa bituma Uburundi nabwo buja mu bihugu biteye imbere. Nico gituma mubona dushaka guhera kuri bakizigenza batanga akaruru kuko twinjiye mu ntumbero nshasha. Barundikazi, bakozi bakoresha, mwarabikurikiranye mu ndwi yahera ku magenekerezo ya 2021 ndamukiza 2023,
twaratunganije ihwaniro ku bijanye n'iterambere ry'Uburundi. Twarerekanye ingene dushaka ko igihugu c'Uburundi coba kibitse mu mwaka w'2040 n'2060 mu bijanye n'iterambere. Muri iryo hwaniro abari bagiyemo bose bariyemeje ko dushaka ko Uburundi igihugu kirangwamo impore, umwenegihugu ajya akaryama, umwana wese w'igihugu akaronka ubumenyi akagira n'amagara meza, aho umuntu wese aronka ico akora kimuha amafeza yo kwikenura akaronka ibyo akeneye byose. Gushaka igihugu gisa neza gifise inyubako rusangi ibisata by'igihugu bikoreramwo n'uburyo bwiza bwo kwiyunguruza haba uciye mu mazi, ku ndarayi, ku isi ndetse no mu kirere. Ivyo byose kugira tubishikeko nuko dukora umuntu aronka ico ufungura, umufuko nawe ukaronka amafeza yo kwikenura mu byo dukeneye. Ikibazo rero ngaha dufise ni iki: mbega turafise ico dukora kugira turonke ibyo byose? Nanje ndishura ntatiriganya nti ego cane, ibyo dukora biruzuye, nico gituma twavuga ngo yabuze igikorwa akora. Turafise itunga kama Imana yaduhaye, dutegerezwa guhingura tukaribyaza umusaruro. Ikintu Umurundi yoshira ku muzirikanyi wiwe ni ukumenya arico impembo. Impembo nico cyose ukuye mu bikorwa vyawe. Nta n'umwe ashobora kuronka impembo aha umuntu kandi atabona inyungu umuhaye. Bibaye uko si vyagusa. Iyo ushoye uwukuguriye akaguha amahera niho kaba guhevye bikamugirira akamaro. Nico gituma iyo ufise ushobora utaba wakoze. Umuntu rero arashobora gushora umwimbu bamuhaye make, bamuhaye impembo ntoya, agurishije ku giciro gishimishije naho bahembwe neza. Uretse gushora umwimbu, umuntu arashobora gushora ubuhinga canke ubwenge bwiwe akagurisha ivyo akora. Muri ico gihe akorera umuntu akamaro nawe akamuha impembo ku vyo yakoze. Hari ikindi cyo kumenya nuko n'ubuze amahera yo kugurira uwashoye ari ikimenyetso c'uko aba adakora ngo ahembe. Muri iki gihe uba wabuze ico ngo bakugurire. Abatagira ico bakora nibajya biri barabara bagataha basaba ibyo afungura, abakora batahana uruboroho. Ariko rero kubura ico ushora si ukuvuga ko taba wakoze. Hari igihe ukora ugahomba nturonke umwimbu ushora canke ugakora igikorwa gitunguka. Kenshi na kenshi igikorwa gitunguka muzosanga ari igikorwa kitaruhisha. Umuntu agikora ashaka kwiyorohereza. None rero uyu munsi ko abakozi twahuye ngo twigine uyu munsi mukuru, nakanya ko kuganira kugira dusuzume ibyo twakoze n'ukugena igikorwa cagenze, hanyuma tuje inama yo kuraba ingene twese twokora twunguka. Tumenye ko ubu tugiye gukora turaba iyo tukora mu 2040 no mu 2060. Mw'ihwaniro ryabaye haragaragaye ko bishoboka ko mu 2040 Uburundi kizoba ari igihugu cifise mu buzima bw'abenegihugu mu 2060, naho kizoba kiri mu bihugu biteye imbere. Kizoba ari igihugu giteye imbere birashoboka, ariko kugira bishoboke bisaba guhindura ingendo. None ko twavuze ko muri ico gihe umwenegihugu wese azoba afungura neza akaryama neza, ko umwenegihugu wese azoba afise amagara meza, abana b'igihugu bose bakaba bafise uburyo bwo kuronka ubumenyi, none wewe ugeze hehe? Ko twabonye ko igihugu kizoba gifise amabarabara meza, ibisagara vyiza, umuyagankuba ukwiye, amazi meza kuri bose n'ibindi, none twese hamwe turiko dukora iki ngo dufate urugendo tutahigamanga canke ngo tuzimagirike? Byose no gukora kandi dukora ivyunguka kugira uko bukeye uko bwije tuze turabona
intambwe duteye. Turashimiye kuva dutanguye ikivi bazaba baramaze kugira umurindi uboneka mu nzira y'iterambere. Nico gituma kuno munsi ari akaryo keza dusubiriye kuronka ko kwirimbura turi hamwe, umukozi n'umukoresha turabira hamwe ingene umwimbu wagenze, turabe naho tugeze mu rugendo rurora mu gihugu cifise. Ariko rero reka tubanze twibukanye ko kuva kera abarundi twari tuzwi ko turi abakozi bakunda ibikorwa, ibyo bikavugwa n'abarundi bonyene babibamwo bavyibonera, bikavugwa kandi n'abanyamahanga babibona uko nyene kuko bitari agaseseshwa rumuri. Gukekeranya ku mwete w'abarundi ku kazi kwanza n'ukorwa n'ukumirije yari guca. Umurundi aho yicaye yaguma araba ico yoha maboko, mbere asanze atabishobora wenyene agaca atumira abarundi bakagira ikibiri. Muri iki gihe turimo naco tubivuge tubisubire, ibintu byarahindutse kandi bihinduka nabi, ndetse birayangara ku bakozi batari bake. Hariho abakozi bariko baracyoza ako karanga keza kandi karanga abakozi ko gukora nk'uwikorera atagitsuro c'umukoresha canke atawugaraye hejuru. Muri iyi myaka hoho byarabaye urudubi, vyunyuwe n'ivyo bita amararamiro, ihuriro rishasha ry'ibinebwe, aho atakindi bigiraho atari ingeso mbi gusa. Ku ruhande rw'abakorera igihugu, ngira ngo kubera ko ku ntwaro mvamahanga bakoresha abarundi ku kimoko, abarundi bahavuye bishiramo ko atakimoko atabikorwa. Uwukorera igihugu yaratevye aribagira ko ari we nyene yikoresha, aca ariyicarira ati databuja ntakaza. Ivyo vyatumye umwimbu uba muke, ikigega kiragaragara, abari kuza nabo baca barahagarika ibikorwa ngo bahembwa make. Bibagiye ko intwaro ya Shami yahavuye, ubu ko abenegihugu nawe aribo bami. Iyo rero uhenze ko ukorera igihugu kandi wicaye, uba wihenze wenyene, ata mwimbu igihugu kizokena nawe ukene uko nyene. Mu mwaka uheze twari twigiriye inama ko tugiye ku kivi kugira wa mugambi umuntu wese uronke ico ufungura, umufuko wose uronke amahera ubimpamo. Ariko tuvanye naho hari abakanuye bakaja ku kivi, twarabonye ko mu gihe cici hari abahororokewe ntibavomera ka karema ko ku mitumba, ari naco gituma hari indwi nkeya mwabonye hari habidoze ngo imfungurwa zazimvye. Twarabonye kandi n'abakozi b'igihugu babaye ibinebwe, ntibakurikirana ibijanye n'imbuto ndetse n'itangwa ry'umwavu. Ivyo vyose bica bitugirira ingaruka mbi. Ariko uno munsi nezerejwe nuko twese twavuye hasi, abize n'abatize twese tukaja ku kivi. Hariho abikorera ivyabo mbona batakiryama, umwe wese arondera ico muteza imbere. Hari n'abakozi b'igihugu bikanguye, ubu bakaba bashobora kuzinduka ku mutwenzi canke bagataha ryarenze bakiri ku bikorwa. Abo turabateye intege, nibo bazokwereka abandi ko guhembwa wakoze ari iteka, kuronka impembe ataco wakoze naho ari umugayo. Nk'uko twabateye akamo mu mwaka uheze, musabwe no kubandanya muhagararira inyungu z'igihugu mu migambi mutunganya kurangura, yaba ikoresha amahera y'igihugu canke ayo dusahirizwa n'abagenzi. Twebwe natwe ntituhororokerwa, tubandanya inyigisho zo gukunda no gukundisha ibikorwa, guhimiriza urwaruka ngo ruhurumbire kuja hamwe n'abandi mu mashirahamwe kugira turwanye ubunebwe.
kandi uyu munsi turahimbawe ko urwaruka rwagifashe nka nkama gushikaho usigaye umengo urwaruka rutagira ico rukora n'akamaramazi. Muri iyo ntumbero nyene turasaba ko akamo twateye mu mwaka uheze ko gushiraho amategeko yerekana akarangamutima k'umukozi wa leta gafatwa nka nkama. Kubera twamaze guhanga amaso iyo Burundi butera buja, uyu mwaka twagombye ko indongozi zikangura kuko iki gihugu nico gushika kwihangira kitagira indongozi ziciye ubwenge kandi zitanga akarorero mu bikorwa by'iterambere. Twabishize mu civugo kugira twese indongozi twikangure. Uno munsi turacafise indongozi zizi ko kugenwa ngo ukorere igihugu uburonse kurya no kuryama. Abo ni vya binebwe, abarya ibiturire, abanyonora itunga ry'igihugu, abarenganya bene igihugu n'abatesha umwanya mu guteba kubatunganiriza. Haracariho indongozi zidatahura ko arizo zitegerezwa gutorera inyishu ibibazo bya bene gihugu, ugasanga nazo zirorera mu bandi zijuragirika nk'uko umengo hari uwundi aza kuzereka ico zikora. Hari n'indongozi zibagira ico zigifise imvugo ngo dusavye leta ko yokora ibi canke biriya nk'uko umengo leta n'umuntu. None rero mboneza mu bumenyi mumenye ko igihugu kibitezeko vyinshi, muzobazwa vyinshi kuko nimwaba indongozi mbi muzokwegera ubukene mubo murongowe, hanyuma nabo barire babaraba namwe mudafise uwo muyaha. Muri iyo ntumbero nyene twebwe twagize amahirwe yo kuba imboneza kubera ubumenyi, ubukerebuzi canke amabanga twaronse, turi imboneza nyakuri zabo turongowe, imboneza z'abantu bose. Twize vyinshi, tuzi vyinshi, tuzobazwa vyinshi. None rero nituba akarorero, twongere twigishe urwaruka, tugwereke umwongo uhuma n'ubudahuma, tugwereke ibikorwa biteza imbere kuruta ibindi, tugwereke inzira y'iterambere rukiri ruto na kare ngo igiti kigororwa kigira igito. Nivyo turazi ko mwihebeye igihugu, ko mudashobora kuronka umwanya ukwiye wo kwikorera ivyanyu. Nico gituma n'igihugu gitegerezwa kubibuka. Mugabo mere nka babandi ushika iwabo ukaramutsa uti nimuduhe, nabo bakishura ngo kuvyo uzanye, igihugu kizokwibuka kuvyo uzanye. Ni muri iyo ntumbero twiyemeje kwama tuje inama n'ingingo kugira kuvyo igihugu kironse gihe agahimbaza musi uwo vyateye amabavu. Ni naco catumye twese tuje inama mu kurabira hamwe ingene umukozi yoberwa n'ingero, kuko muri wa mugambi wo gutunganya ibijanye n'impembo y'umukozi w'igihugu. Nkabashima cane ko mu bitunganya umutima uri mu nda muzi neza ko ico musaba gitegerezwa kuba ari kiriho, ko mudasaba umuzi w'ibuye. Aha nkaba nkenguruka ukugene mwategereye neza mukanemera ko uwo mugambi atawukorera rimwe kiretse ashaka guta mu rudo w'igihugu. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu nk'indongozi ibakurira yabemereye ko uko muzokora ikigega kikabomboka kubera ibikorwa vyanyu, ariko azoza arongereza n'akare ngo agahimbaza musi kaba musi y'ingasiro. Nico gituma ndabasaba mwebwe cane cane abakozi babayabaye ko mwofasha kurereka indongozi z'ibito zifise wa mutima wo gusesagura itunga rusangi riri mu kigega kugira ngo zishengeze kandi zifatwe. Ubu naramaze gutahura ico amashirahamwe apfa n'abayobozi
b'ibisata akoreramo ni uko abakozi babayabaye babaraba mu kanwa iyo bariko barya ibyo banyonoye. None kuva ubu ndasabye amasendika kurikanura turi intumbero yo gutuza ba kaboko, kandi ndizeye ko turi kumwe twese tuzobishobora. Ico umukuru w'igihugu nk'ubuserukira igihugu abemereye ni uko kuva ubu tugiye gusubira kuja inama nawe nyene arimo, twigire hamwe ingorane zose zituma ibikorwa byacu bitagira umwimbu ukwiye, ndetse arifuza ko tutobandanya dukora turiko turidoga kuko umwidogo uvyara ubunebwe. Mu gisata c'abikorera ivyabo dushira imbere kugwiza no kuzamura akazi kugwaruka. Ibikorwa bishimishije byarakozwe uyu mwaka biciye mu bigo n'imigambi leta yashizeho bifasha ahanini urwaruka kwishingira amashirahamwe no kwironderera ubuzi biciye mu migambi y'iterambere witunganiriza kandi igwiza ubuzi ikagabanura n'ubushomeri. Muri uyu mwaka turimo urwaruka rungana ibihumbi 52,614 rwararonkejwe inyigisho zo kwishingira imigambi rutako ruraherekezwa mu gushira mu ngiro imigambi yarwo. Muri abo rero imigambi yababa 276 yarafashwe mu mugongo na wa mugambi paeje, wa mugambi w'urwaruka paeje, ubuzi bungana n'ibihumbi 2,184 bukaba bwarabonetse, tutibagiye urwaruka rwaronkejwe inyigisho zo kwimenyereza akazi mu mashirahamwe y'igihugu n'ayabikorera ubwabo n'ayabikorera utwabo, nabwo rukaba rungana n'970. Aho rero ntiduharuye urwaruka rwo nyene rwironkeje akazi, ubu rukaba rwemeza ko rutagiharurwa mu bakene b'imbere. Tugarukiye ngaho gusa, ivyo bitigiri biratwereka neza ko tubandanije muri iyo nzira no kuri uwo murindi ubukene n'ubushomeri kugwaruka bwogabanuka n'ingoga kandi bimwe biboneka. Aboba batarabimenya nibabimenye ko igisata c'abikorera ivyabo arico giteza imbere igihugu n'abene igihugu baco, igisata ca leta kikabaherekeza kikabaha intumbero kandi kikabashigikira aho hose biba bikenewe. Mu kuzamura ubutunzi haratunganijwe ihinduka mu bijanye n'itunganywa ry'ikoreshwa mu gihugu ry'amafaranga mvamakungu. Muri iyo ntumbero haramaze gufatwa ingingo zitari nke. Muri izo ngingo haraye hasubijweho isoko ry'amafaranga mvamakungu rizohora riba hagati y'amabanki y'ubudandaji. Abadandaza bose bazoba bakeneye ayo mafaranga mvamakungu bazoyaronka biciye mu mabanki y'ubudandaji basanzwe bakorana canke mu mazu agura akagurisha ayo mafaranga. Ivyo rero bikaba bigiye no korohereza abikorera utwabo kuronka amafaranga mvamakungu, n'abadandaza bato bato nabo bakahabonera akunguko. Ariko twongeye kugabisha ko abazosubira kwidugiriza ibiciro bazohamwa. Tuboneyeho n'akaryo ko kwihanikiriza kandi ingeso itanguye kwibonekeza kuva ibanki nkuru isohoye iyo ngingo, aho tubona abihaye intumbero yo gutuba uwo mugambi mu kuvunja bidaciye mu mategeko. Abazofatwa bose bazocika urubanza ikibiriraho. Turahamagariye inzego zitandukanye z'igihugu, amabanki eka n'abikorera utwabo kubashigikira muri iyo migambi bishinze. Turahimirije kandi abakozi gukoresha neza uburyo intererano n'ingurane turonka, gukorera mu muco, kubungabunga itunga rusangi, kugwiza umwimbu twikenure,
tuziganye canke dushorere mu mahanga kandi amafaranga mvamakungu abonetse mu vyashowe hanze aterere mu migambi y'iterambere y'igihugu. Umugambi w'uyu Burundi bugana mu 2040 n'ibihumbi 2060 ushira imbere abikorera ivyabo, abakorera igihugu nabo bakaba aribo bishigikizo. Nico gituma twifuza ko kuva ubu atari abikorera ivyabo bazokwiruka inyuma y'abarongoye ibisata bakoreramo. Dushaka ko izo ndongozi arizo zizorondera abo bakora bisunze intumbero y'ivyo bisata. Uruhara rw'abenegihugu bose ni uruhara rw'abikorera ivyabo, ntasubirizwa nk'uko biri no mu bindi bihugu byose byo ku isi byateye imbere. Byongeye kuva ubu turakeneye guhindura ingene dukora, umukozi wese akamenya ko akora ibiri ku rutonde, akamenya gukoresha n'umwanya no kumenya gukamisha inyungu yaronse ikamubera umutahe. Abenshi mu Burundi bashaka gukora nk'inkoko ivyuka mu gitondo itazi aho iza gutorera n'ico baza guhura. Ivyo turabibona cane cane ku ruhande rw'indongozi n'abakozi b'igihugu, aho tubasaba gukorera ku vyo bategekanije ukabibura, ariko bakagusaba uburyo bwo kubikora. Muri iyo ntumbero yo guhindura umuzirikanyi kugira dushike kw'ihangiro twihaye, turasaba abakozi bose gutunganya imigambi neza bakurikije ico dushaka gushikako. Muri iyo ndinganizo bategerezwa kwerekana uburyo basaka mu kigega cy'igihugu bukaza bwisunga iyo nteguro. Muri iyo ntumbero nyene ibisata byose by'igihugu bizoza birerekana aho bigejeje isemo uko umwaka utashe, umwenegihugu nawe tukaza turasuzuma aho agejeje isemo mu ntumbero yo kumwereka urugendo rusigaye kugira atere imbere. None ko inkware zisezerana mu masesa, uno munsi dutahukanye iki? Ubwa mbere umurundi wese niyico agiye gukora yisunga ico ashaka kuzoba ari mu 2040 n'ibihumbi 2060. N'uwavuga ko ashaje niyigira inama y'ico azoba ari umunsi azotahirako ibukama. Naho hirya y'ejo, ejo azokora iki tuzomwibukirako hirya y'ejo? Ibinebwe navyo tutwemereye ko tutazokwemera gukora ngo nabo barye ibyo bataririye akuruya. Uwuzokwama gukora iwe tuzomukoresha ahandi. Ubwa kabiri, muraba abakozi b'igihugu, umwe wese mu gisata arimo narabe ico agiye gukora kugira